kwezi kwa gitugutu umwaka w'2023 twaramutse dutunganya uruganda n'abanditsi n'abamenyesha makuru kugira tubamenyeshe ivyisekeza ryimirije rigira gatatu yo kurwanya ikiza c'indwara y'ubukangwe. Twatanguye rero kubereka uko amasekeza yandi yagiye aragenda duhereye ku isekeza rya mbere na cyane cyane irya kabiri ryabaye muri uku kwezi k'umunani guheze. Twaberetse ibiharuro vy'abana twari twiteze nabo twacandaze nuko twasanze vyifashe mu burere bw'ubuvuzi mbere no mu ntara zimwe zimwe. Muri make rero twasanze tugereranije isekeza rya mbere n'irya kabiri harabayeho akarusho. Umuntu akurikiranye ibiharuro arabona yuko ibitigiri vy'abana twacandaze ni n'uburere bw'ubuvuzi twakozemo amatohoza, twasanze uburere bw'ubuvuzi twakozemo amatohoza bwariyongereye, uburere butari buke bwariyongereye. Ngomba kuvuga mu gushobora gucandaga abana bose baba muri ubwo burere uko bitari bimeze mu kiringo c'isekeza rya mbere. Muri make rero mu isekeza rya mbere ku burere 49 twari twaronse uburere 28 gusa, aho tugize amatohoza twasanze abana bose baracandazwe. Mugabo mu isekeza rigira kabiri twaciye dusanga ubwo burere bwariyongereye, ubu ku burere 49 uburere bw'ubuvuzi 35 ku matohoza twagize yakozwe inyuma y'isekeza rya kabiri twasanze abana ba muri ubwo burere bose baracandazwe. Hasigaye rero uburere 14 nibwo vyabonetse yuko hari abana bataronkejwe incanco. Bikaba biri mu byo rero twayaze n'abamenyesha makuru kugira bashobore kudufasha gukwiza inkuru hose kugira abantu bose bitabire akamo ko gucandagisha abana. Muri risekeza twimirije isekeza rizotangura kuva ku igenekerezo rya 26 gushika ku igenekerezo rya 30 ukwezi kwa gitugutu uyu mwaka turimo. Mu gusozera nagomba gutera kamo abatwumviriza bose kugira baze bitabire irisekeza rya gatatu ryo gucandaga abana kuva ku bakivuka gushika ku batarakwiza imyaka 8 tubakingira indwara y'ubukangwe. Iyi rero ni inshuro ya gatatu kugira tubakingire gusumbiriza gutyo iyo ndwara y'ubukangwe ntizohave ibafata ngo ibamugaze. Iryo sekeza rero ritunganijwe kuva ku igenekerezo rya 26 gushika ku igenekerezo rya 30 ku kwezi kwa gitugutu uyu mwaka nyene turimo. Dusavye rero kandi n'abamenyesha makuru n'abajejwe intwaro ko boterera kugira abantu bose bitabire iri sekeza. Rizogenda nkuko yandi masekeza yagenze, abacandaga bazogenda inzu ku nzu, mugabo kandi vyongeye bazoja no mu mashuri, bazoca no ku mavuriro basanzwe bacandaga, bazoca ku misigiti, ku masoko, eka ahantu hakoranira abantu benshi kugira ntihagire umwana n'umwe dusiga adacandazwe.